umukenyezi w'umurundikazi Inamahoro Joseline yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda mu nyuma za kuba mu gisagara ca Kigali ari mu bakenyezi babeshejeho umuryango kuko yagerageje kurondera ubumenyi butandukanye bwo mubeshaho n'umuryango amaze kubona ko abaye impunzi. Uyo mukenyezi afise abana 5 ari mu myaka ishika kuri 50. Aganira n'Ijwi ry'Amerika arasigura uko yabigenjeje. Tuje ku rusengero ko bisanzwe numva itangazo mu rusengero te abantu bazoza kwigisha gukora ama savon liquide abantu babishaka bazogende. Ivyo bintu byabaye byiza cyane kuko Jengeze mu Rwanda narize. Inamahoro yabwiye Ijwi ry'Amerika ko agishika mu ikambi yagerageje kudandaza restaurant mu nyuma abona ko ategerezwa gutera iyindi ntambwe asubira mu ishure kwiga kugira ngo ashobore kumenya ururimi rw'icongereza nk'ururimi rukoreshwa mu Rwanda mu buzi butandukanye. Narashitse sinicara naho ndagira restaurant irantungira abana ntibigeze babaho nabi. Mugabo mu nyuma ndavuga nti sinoguma mu restaurant reka ivyo byose nkarisha ubwonko usubire ku ishuri. Jewe nahise nja ku ishuri ko navuga nti nimba navuye muri pays francophone nkashitse muri pays anglophone sinaja mu restaurant nzotahira ivyo ndi mu gihugu kivuga icongereza nsubira ku ishuri. Noneho nja muri senior 6 ndiga tsinda neza cane. Heureusement kubera imyaka ntibashoboye kumfata ngo banyishure nagomba gukomeza muri kaminuza. Yarabandanije yiga n'akazi ko gukora amasabuni abyigisha n'abana biwe. Ubu yo mukenyezi yabaye mwarimu yigisha mu gisagara ca Kigali akabifatanya no gukora amasabuni akabasha gutunga umuryango wiwe nk'uko abivuga. Ko n'abana twavyiganye ari babiri bakamfasha ntangura gushakisha abakiriya ndabona ko bimfashije bishoboye kungira neza nkabasha kugaburira abana kubishura amashuri n'ibindi. Ndakora n'indi mirimo jewe ndi umuticha wa French nkora mu kigo c'abanglophone muga nkigisha igifaransa. Noneho naronka komande nkava ku kazi nimugoroba nirukanga ngashika ngakora n'abana banje ko abo twajanye kwiga ni babire ko nabade nagenda bibigisha nabo baramfasha. Uwundi mukenyezi w'umurundikazi yahungiye mu Rwanda yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ni Kamimana Janine nawe mu gisagara ca Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Akora akazi ko gucumba ubuswage bukorwa mu myumbati buzwi cyane mu gihugu c'u Burundi. Nawe arashima nk'umukenyezi ashobora kwibeshaho adasabirije akabasha no kurondera abamugurira ivyo yakoze gutyo akiteza imbere. Navyigiye Burundi hanyuma ngeze ino shima kubikora rero turondera imyumbati irura ikomeye tukayizana tukayitonora tukayiteka tukayikuramwo imizi n'utundi tuntu twose twaba turimwo tutameze neza hanyuma turayinika mu mazi tukaza turahindura amazi turonga dusesa dushiramwo mashasha kugera ku minsi 15. Misi 15 ishize turayisubira tukayironga neza tuyishira ku ziko tukayiteka ihiye turayarura tukayishira rero mu bwato tukayicumba. Ubu rero mwasanze ndiko ndabufunga twahejeje kubucumba dutanguye kubufunga. Uburobe nk'igifungurwa kimenyerewe mu gihugu c'u Burundi. Kamimana asigura ko n'abanyarwanda basigaye babumugurira aho no mu restaurant bare baza kuburondera. Je rero nane ntandabushora hariho ama restaurant dukorana hariho abandi bantu bagiye barahanahana amatelefone umuntu arampamagara kamushira. Abo bakenyezi bose ibyo bakora bibabeshejeho nk'uko babyivugira batumirira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bakumva ko umukenyezi nawe ashoboye muri byose atabanje gutega amaboko. Nababwira ko umuntu yereka kwiheba ko nico kintu ca mbere nabonye kibi. Iyo wihevye n'ingufu zo gukora zirashira ariko iyo utihevye ukagendera abandi bakenyezi mukaganira barakungura ivyiyumviro. Abakenyezi bo nabo ugerageza kurondera ikintu bokora kuko umuntu yicaye hano ntaco yaronka nawe yofashisha umuryango kwicara niyo twavuye ntabwo umuntu hari ikintu yaronka yicaye. Ijwi ry'Amerika yagendeye abo bakenyezi mu gihe turi mu kwezi isi yose himbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi uhimbazwa ku ya 8 ukwezi kwa 3 buri mwaka. Muri uyu mwaka mu Burundi bahimbaje uyu munsi ku civugo kigira kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira. Naho mu Rwanda bawuhimbaje ku civugo kigira kiti nta usigaye inyuma guhanga udusha n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.